Haleluya. Iyo mu ijuru hari Imana ikomeye, iyo mu ijuru hari Imana itabara, iyo mu ijuru hari Imana itubona, hari Imana yumva, hari Imana ishura, hari Imana ivuga, hari Imana ikora. Mu mirima turazi uko bisa, mu kigega turazi uko bisa, mu ngeso z'iwacu turazi uko bisa, uko nize naho ngarukiriza amashuri turazi uko bisa, ariko mu ijuru hari ibindi. Yeremiya 3:33 acatubwira ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye, iby'ikinzi, ibyo utari bwamenye. Jambo niwe tara yakira hacuze umwiza, bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje.
turagukengurukiye mu buntu bwawe, turagushimiye imigambi yose ufitiye ishengero ryawe, turagushimiye neza yawe. Ababonye Imana mugurura amaso cyane, kuko mugomba gusubira kubona Imana. Ingoro y'Uhoraho n'ingoro y'ubwami n'ibyo yagombye gukora byose, Uhoraho amwiyereka ubugira kabiri nk'uko yamwiyerekeye i Gibeyoni. Bakire kubona Uhoraho ubugira kabiri. Uhoraho aramubarira ati, numvise ugusenga kwawe n'ukwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye, kandi nejeje iyi ngoro wubaka izina ryanje ngo rihabe ibihe byose. Nzoyihoza kw'amaso n'umutima na ntabwo, nuko nawe ntuhagendere imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagenda, ufise umutima w'ukuri kandi utunganye, ugakora ibyo nakubwetse byose, itondera amabwirizwa yanjye n'amateka nashinze. Nanje nzotuma ingoma yawe ihangama mu Bisirayeli ibihe byose, nk'uko nasezeraniye so Dawidi, nkakubarira nti ntuzobura wo gusubira ku ngoma y'Ibisirayeli. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ku bw'ubuntu bw'Imana bwinshi, wakira icyo wasengeye, wakira icyo wumvise.
ishimirwe ibintu byose turakora. Imana ishimirwe umugisha iguhaye bwo kwishima kwawe. Imana ishimirwe kumva kwayo no kuzirikana kwayo, kuko utareka kwibuka no guha agaciro urukundo twerekanye ko dukunze izina ryawe. Imana ikomerwe amashyi cyane. Imana ishimwe. Imana ni nziza, Imana irakomeye, Imana irahambaye, kandi ngo umugororotsi wayo azobeshwaho no kwizera. Nagira ababwira abashitsi baba bari muri twebwe batwemerere bave hasi tubakire mu izina rya Yesu. Bave hasi abashitsi baje gufatanya natwe mudasanzwe musengera hano, mutaba muri hano misi yose. Abakiriye Imana mwizagire. Harimo abagize isoni ariko muteye isoni, Yesu abaha umugisha, bahezagirane natwe, bashoboze kurongera hamwe natwe ibyo yateguye ku buzima bwanyu. Imana ishimwe cyane, kandi turabashimiye ko mwaje kwifatikanya natwe. Mwakoze nka bene so, turabashimiye. Abasanga twese twakirane rwose ugira kandi imbere y'Imana turamukanye, hanyuma dukomere amashyi Imana yatuzanye. Haleluya. Imana ishimwe. Tuja ku musozo, ibitangaza biracabaho. Imana ishimwe. Nagira ndababwire ngo ntukekerane ico wumvise ukigura. Ntukekerane. Yesu ashimwe cyane. Imana ikomeye cyane. Imana yihagarariye yonyine kugira yiyubakire ubwami bwayo. Ijambo dusangira ni naryo twari tumazemo umwanya tubizi cyangwa tutabizi. Ijambo rivuga ngo le Saint-Esprit nous donne la vie surnaturelle. Mwemu yaraduha ubuzima bw'indengakamere. Mwemu yera aduha ubuzima bw'indengakamere, ubuzima burenze ibisanzwe, ubuzima amahera atotanga ari yonyine, ubuzima umuryango utoguha uri wonyine, ubuzima indero nziza itoguha iri yonyine. Tubuze ubuzima mu byumve mu madimension yose, mu bigize umuntu byose, esprit, âme et corps, mwemu umushaha n'umubiri. Ibyo murabizi mu nyigisho zacu z'urufatiro rwo kwizera Kristo, by'umwemu umushaha n'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Donc mwemu yera araduha ubuzima burenze ubwo twoshoboye kwiyumvira ko bubaho, akabikora muri ibyo bigize umuntu byose, ibiboneka by'umuntu n'ibitaboneka by'umuntu. Mbere no mu kubaho kwacu kw'imibereho araduha kuba mu buzima burengeye ubushobozi bwacu, vivre au-delà de nos moyens, tukabaho uburyo burenze ibyo wabona woshobora, wegeranije ibyo wakira by'ibigutunga nk'umushahara cyangwa amahera ukorera cyangwa ibyo wimbura, wabyegeranije ugasanga nibyo byonyine bigutunze, uzoba hari ikintu wabuze. Mwemu yera aduha kubaho ubuzima burenze
bijya wakira ku kwezi, economiquement, financièrement, by'ubutunzi naho arahashika. Ariko nagira ngo tudatebaganye mu jambo ry'Imana ryo muri Yohani 3:8 niho hatubwira ibyo bintu ngo umuyaga uhuta ugomba nawe ukumva igihuta cawe, uko niko amera umuvyawe na mwene, numenya ahari, numenya ahavuye, numenya ahagiye, uko niko amera umuvyawe na mwene. N'ubuzima utokontorora, n'ubuzima utoshingira karimbi, n'ubuzima utokubitira igiharuro. Haleluya, manishimwe. Umbwira ngo abantu bari hano bubakira ibigega by'aho bazoshira ibyo batunze, ibyo bazimbura, ibyo bazoronka, canke bakorere tiruware bazobikamo amahera umwe kwiwe. Nobubwira nturangoye, canke naho umwe wese ndamugirira runini cane, kubera ntiwomurabira ku gapantaro yambaye uyu munsi, ntiwomurabira ko uyu munsi ariko arakumbagara mu ntege nke kanaka. Umwanya muto gusa akarekera ubuzima bwiwe mpwemu yera, arahinduka mutangara. Haleluya. Rero iryo jambo ritwumvisha ko mpwemu yera, uvyawe na mpwemu yera, uzoba mu buzima abantu batomenya. Vyayobeye abayuda, vyayobeye abafarisayo, ndetse n'abasadukayo birabayobera. Ukuri muri Yesu turajyamo n'ibanga. Haleluya. Mana ishimwe. Uramubona yicaye hariya inyuma, umenye ingene yashitse ngaho imbere, ubimenye. Igihe ari hakwiye gushika arahashika pe. Mana ihabwe icubahiro. Tumenye kwakira ijambo mu buryo buri active, mu buryo iryo jambo riza kugira ico rikoze mu buzima bwacu. Rero niwakire mpwemu yera nk'uzana ubuzima bw'indengakamere mu buzima bwawe uyu mugoroba. Munyantege nkavuge ndakomeye, umukene ndatunze, impumyi ivuge ndabona, ivyo Yesu yankoreye. Mpwemu yera atanguye gukora ibikorwa vyiwe mu buzima bwacu ntimushingira karere. Nta kintu na kimwe kimushingira karere. Iyo uvuka ntihamushingira karere, ivyo utunze ntimushingira karere, intege nke nyinshi wari ufise ntizimushingira karere, ingene utari imvuzi ntibimubuza kukuvugisha. Manishimwe. Haleluya. Sawuli atanguye kuvugishwa na mpwemu w'Imana, abantu bose ngo bace babica ko umugani bati na Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Ariko ni ikimenyetso c'ingene mpwemu yera akora ibirengeye ivy'abantu bari kwiyumvira. Imana ihabwe icubahiro cane. Mbega urafise ahantu uzi ugarukiriza? Urafise ahantu uzi ugarukiriza muri ibi canke muri ibi, mu bigize ibi canke ibi, mu bigize umutima canke umubiri? Nagira ndagutangarije ko mpwemu yera aje muri ivyo azorenza aho uzi ugeza, akugeza ahandi. Haleluya. Vie surnaturelle, ubuzima bw'ibirengeye ivyo tubona butari hano, buvuye ahandi. Aho hantu ni hehe? Ni mw'ijuru. Haleluya. Iyo mw'ijuru hari
ukomeye utari bwabone. Haleluya. Bien. Mu mirima turazi uko bisa, mu kigega turazi uko bisa, mu ngeso z'iwacu turazi uko bisa, uko nizi naho ngarukiriza amashuri turazi uko bisa, ariko mu ijuru hari ibindi. Yeremiya 3:3 acatubwira ngo mpamagara ndakwitaba ndakwereka ibihambaye ivy'ikinzi ibyo utari bwamenye. Musinkizwa mukora nyene nteko Imana izotwereka amavideo y'ingene vyagenze nitwashika mw'ijuru. Mugabo mwari gushobora gukamera biriko birambaho, nari mu rubanza rukomeye ruvuga ngo none jewe nzoshobora kubaho ntabeshe? Abantu batari bake tumaze kuganira mvuga iyo ntahe ntagomba kubabwira ngo nibavuge ukuri, bama baca bantera ikibazo kivuga ngo none birashoboka ko utabesha na gato? Kuva hiyo ngikizwa haciye imyaka 20. Ndashaka kubwira ko Yesu akiza icyo ari cyo cyose, kandi mpwemu yera niwe akorera mu mitima yacu. Nta shimwe ry'abantu rihari, nta shimwe ry'abantu rihari, hari ishimwe rya mpwemu yera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndasabye kano kanya ubwo buzima budasanzwe bukore. Nimwasoma mu Vyakozwe n'Intumwa 2 kuva kuri 4 kugeza kuri 6, muca mubona abantu batanguye kuvuga ururimi rutari urw'iwabo. Ni ibintu by'indengakamere. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu by'indengakamere, ni ibintu birenga ibyo abantu bari basanzwe bazi. Abantu bari baje ngo baratangaye, baca batangura kubazanya bati bimeze gute ko bavuga bajya abantu turababona bose nabo ngaho, mugabo baravuga twebwe turi mu miryango itandukanye, twaje tuva atandukanye, tukumva umwe wese akumva ururimi rwiwe, kandi bariko barashemagiza Imana mugabo mu ndimi z'iwacu. Haleluya. Turi abarundi twese tugaca twaduka, umwe akavuga igishinwa, uwundi igitaliyano, uwundi ikigiriki, uwundi igiheburayo, uwundi igiki. Abaheburayo bari aho bakumirwa. Ni ibintu birenze ibyo twari twitezwe. Tubyakire mu izina rya Yesu. Jewe nizera ko abantu bataratangara ku biriko birambako hari ahantu nzoba ntarashika, kandi nzobandanya ndondere bazopfuma batangazwe n'urupfu rwanje, ariko Imana izoshikana ahantu bavuga bati siwe ni Imana, siwe. Kuko ibyo Imana iriko irakora biza bigaragaza ko ari Imana nyene yabikoze. Haleluya. Tutegerezwa kuba muri ubwo buzima rero bw'igitangaza. Vyakire, niwe mwami wakiriye, wazokwitwa igitangaza, umujyanama, umukama w'amahoro. Uri muri wewe yitwa igitangaza. Utegerezwa kubona ibitangaza. Haleluya. Twarajinyitse ku bindi, turajinyika rwose, turakazanya mu kurondera amahera no kurondera mpwemu yera bisanzwe. Ariko ibindi turakazanya, urwaye urabona yumviye uzoja kwa muganga, ariko turibera mu bintu bya data na mama na sokuru tukabona n'ibisanzwe. Kandi
kandi biriko birakonone, sigaho ivyo ababanyi bawe n'abandi bose babi bariko barabamwo, ucakire ubugingo bwo muri mpwemu yera, wakire ibivuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Itangaza Imana idukorera si ibyo gutuma tuba abantu bari hejuru y'abandi, ni ibyo gutuma tuba abantu b'abana b'Imana, nta bindi. Ega hariho ubuzima abantu bafise. Aleluya. Mu miryango hariho ubuzima abantu bazwiko, burya n'uwonkwa aboneka nk'uwonkwa. Natwe hariho ubuzima Imana itwitezeko, reka tubwakire. Imana ibahezagire cyane. Tuzovuga ibindi ejo mu gitondo, tuzobandanya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndiko ndasenga mwemere, ishimye gushima, ntabasha kuvuga ibikubereye. Ndagusabye kano kanya uce bugufi uhamagare impwemu y'Imana mu buzima bwawe. Nimba uri hano ukaba utarakira agakiza, ico nico gitangura. Uwo mpwemu w'Imana azaba muri twebwe biciye mu gakiza, ariko akerekana ukubaho kwiwe biciye mu kungene tumureka akagenda araganza ubuzima bwacu, tukizera ivyo yavuze, tukigishwa ivyo twize bikatubaho. Wowe ushaka kwakira Yesu, aho ushaka kudutsa ikiganza tugufashe gusenga, uharigwe, wohogwe, Yesu agukize kuko yagupfiriye ku musaraba, winjiye mu rutonde rw'abavyizeye bagasengerwa, bagaharirwa, amazina yabo akandikwa mu ijuru. Urashobora kudutsa ikiganza nk'uri nimba ukeneye kwakira agakiza, kumva ko ubinyotewe, tugufashe gusenga Imana. Nimba urakoze cyane, nimba hariho n'uwundi nawe nyene yashobora guhitamo Yesu. Yesu ni muzima, Yesu ni umukiza kandi mutabazi. Bashobora guhitamo nawe ukadutsa ikiganza nk'uri kubw'ineza n'imbabazi vy'Imana, wakira agakiza k'Imana, uharigwe, uhogwe, wakira ubuzima bushasha, hanyuma ubwo bushasha buzokuzanira bwa bundi twariko turabwirwa. Nimba urimo ukitsa ikiganza kubw'ineza y'Imana, utsinde ibisigaye byose, Yesu akugirire neza. Amen. Protokole iraza kudufasha duhere ikibanza uwadugije ukuboko muri ziriya ntebe, hanyuma turamusengera bidasanzwe. Abasigaye muve hasi turangitse, twakire ijambo ry'Imana. Mwami, turagushimiye urukundo rwawe, ineza yawe, imbabazi zawe. Turagushimiye ko waje mu isi kugira ngo duhe ubuzima tutari gushikira n'amaboko yacu. Waje mu isi kugira ngo duhe ubuzima tutari gushikira n'amadiplome yacu. Waje mu isi kuduha ubuzima tutari gushikira mu gusoma ibitabo byinshi. Waje mu isi kuduha ubuzima tutari gushikira mu ndero nyinshi n'inkoni nyinshi twakubiswe. Duhabwe icubahiro. Waje mu isi kuduha ico tutari gushikira mu bimazi vy'amashuri. Waje mu isi kuduhe mwami ivyo tutoshikira mu bwigoro bwacu. Aleluya. Turagushimiye mpemu yera, turakiriye ubuzima bwawe burengeye ubwo twomenyera n'ubwo twabona ku bantu, kandi ubwo buzima buzokura umuntu hasi umushire hejuru, kuko uri Imana ugacoboza abantu bayo, aho gufata abacobogojwe n'ivyago ukabatabara. Turakwizigiye, turagushima ivyo wakoze vyose, turagushima imigambi ufise. Turasengeye kubandanya inotwe y'amasengesho no kuyiheza neza. Mwebwe yera tugutahure kandi tubohoke, ababoshwe babohoke, abajanywe kure n'inzigo, abajanywe kure n'imibabaro, abajanywe kure n'ukwihebura n'uruhendo rw'umwansi, abajanywe kure n'ubundi bube bwito, abajanywe kure n'ibikorwa vy'umwe
tubako byo tutamenye ko byotubako tubyakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Yesu ajyane namwe ijoro ryiza na ejo mu gitondo mu izina rya Yesu. Jambo niwe tara yakira hacuze umwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima